tushaka kugira umwihwezo w'imyaka 4 umukuru w'igihugu ahari no munsi amaze ku butegetsi. Nkuko mubizi itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2020 niho yashika ku butegetsi, niho yarahira hariya ku kibuga c'umupira Ingoma Igitega, aravuga yuko igihugu azogiteza imbere. Twebwe rero twaragize umwizero udasanzwe cyane cyane dufatiye ku bintu bishika kuri 4, nuvuga nk'icivugo yafatiyeko: leta mvyeyi, leta nkozi, umunwa wose uronke ico ufungura, hama umufuko wose uronka amafaranga. Yemwe ntimva ko ivyo bintu ari ibintu bihambaye kweli, ni ibintu byose byaduhishizigiro kweli. Ariko mumbabarire nipfuza kuvuga jewe cyane ku bintu bijanye n'imibano n'ubutunzi, nivyo twifuza kuvuga ko gose. Mugabo murabizi ibintu byose uzanga bifatanganye rufatangane. Mugabo hariho ivyo tuvuga byatumye bitagenda neza n'ibindi bintu biduha ivyizigiro, kuko ntaho bavuga ngo ibintu byose ni bibi. Oya, umuntu yari arashikuza. Mugabo reka duhere kuvyo tubona ko bitagenze neza, kandi ari byo bitera bamwe n'abandi kutagira ivyizigiro na gatoya. Igihe yashika ku butegetsi, idolari ryavunjwe amafaranga y'amarundi angana hafi ibihumbi 2. Aho hari kuco twita to officiel, no kuvuga ry'amafaranga ukutora muri banke, naho nataboneka. Hanyuma kuri marché noir, kijya bita marché parallèle, ryavunjwa ibihumbi 2,800. Ico gihe ibintu byinshi byari bikenye, mugabo ntibyari bimeze nkuko byari biri uno munsi. Uno munsi ifaranga ry'amadolari rivunjwa ibihumbi 2,900 hafi 3 kuco twita marché officiel, mu gihe kwijya soko bita mu kinywabi canke ibangabanganwa rigeze ku bihumbi 6 birenga. Duharuye dushitse mu cyo twobizi ivyo kwijana, nukuva ko rivunjwa ibice 114 n'ibice 29 kwijana. Ivyo rero umuntu abiravye arabona neza yuko ibi bintu biriko biradusubiza inyuma cyane. Kubera iki? Ibi biva ku mvo nyinshi nkuko mubizi. Uburundi ntibwigeze buduza ivyo bushora mu mahanga kugira ngo turonke amafaranga y'agaciro. Ntitwigeze tuzana abanyamitahe mwico kiringo kugira ngo amafaranga y'agaciro yinjire. Ntitwigeze tuduza ibyo gufashanya, ibi twita coopération développement. Nivyo twaravuye ku miliyaridi 300 turaja ku miliyaridi 900, mugabo bija mumwe bitwa ama promesse, bica bigorera mu kintu bita dekesema. Ivyo rero murumva yuko navyo nari kibazo. La diaspora, amafaranga ava mu Barundi ba mu mahanga nayo ntigeze aduga. Ahandi byagumye bigoranira ni mu bijanye n'abamukira rugendo, nabo ntivyigeze biduga. Ivyo bintu rero byarateje ikibazo n'uruhagarara mu gihugu, murabibona neza mwese
kubijanye n'ibintu dukenera vyangombwa ibitoro matière première no kuva bya bintu dukora kugira ngo byose mu vy'ukuri urabona ko bisa n'ivyahagaze mwese murayo namwebwe muri ngaho kugira ngo mushike ngaha ndazi ko mwaje kumagendera sinzi ko magendera muzi carico mwaje murakubitakira ibiti ababishobora ivyo rero murumva ko ni ibintu biboneka twese tubona ariko rero ivyo biruko aho nico no kwita indicateur imwe ijanye nico no kwita l'équilibrage de la balance commerciale no kuvuga wa munzani upima ivyo dushora mu mahanga nivyo dukurayo ku buryo usanga ivyo dukenera biri ku 80% ku buryo ibintu twebwe shora mu mahanga biri ku 20%. No kuvuga yuko dufise ikibazo cyane ku bintu bijanye n'ibintu dushora mu mahanga. Aho rero murumva ko arantu gukorera. Ikindi twarabiye ko nico twita l'inflation. Ukungera ifaranga ryacu ritagaciro. L'inflation nayo uyibonera kudo itagaciro ry'amafaranga uribonera ku bintu twimbura mu gihugu ivyo twita les produits alimentaires canke les denrées alimentaires hamwe n'ivyo dukora mu mahanga donc les produits alimentaires dufise mu gihugu n'ivyo dukora mu mahanga. Ibi vyaragaragaye kubera leta yagize cyane gaha inguvu ibintu by'uburimyi. Hari ibintu byinshi byagiye biraboneka ko inflation yaramanutse gato naho igihe yaja ku butegetsi ico twita tufatiye ku biharuro Istebu itanga ico twita l'inflation a moyenne annuelle yari kuri 5.6 kwijana. Mugabo mu mwaka w'ibihumbi 2023 yaciye ija ku bice 27 n'igice kimwe kwijana. Mu gihe mu kwezi kw'indwi mu 2020 iyo inflation nyene yaciye ija ku bice 9 n'ibice 2 kwijana. Aho ni kubijanye na les produits alimentaires. Mugabo icagiye gutera ikibazo nuko ku bintu dushora mu mahanga dukura mu mahanga vyozo vyaciye biduga hafi gushika ku 34 kwijana. Ivyo ni biharuro ushobora no kugenda kuri site ya BRB banki nkuru y'igihugu INSB hanyuma FMI Banki Mondiale n'izindi institution nyinshi zigira ibiharuro ushobora gusanga ivyo biharuro byagumye bigenda gutyo. Mugabe ivyo rero bica biza kugira ico no kwita influence ku kintu bita taux de croissance. No kuvuga ingero umwimbu duga mu gihugu kuko ikintu bafatira kugira ngo upime urugero rw'ubutunzi no kuragera ni ikintu bita PIB. Umwimbu ushobora kuronka umunyagihugu ashobora kuronka ku mwaka. Uyo mwimbu rero kugeza nuno munsi uracari hasi cyane arico gituma igihugu cy'u Burundi giharugwa kugeza nuno munsi mu bihugu vyanyuma bikenye ku isi hagati ya 3 na 4 mu bihugu vya mbere bikenye. Ivyo murumva rero yuko bidatanga umwizero na gatoya. Hariho ikindi kintu kiza nk'ikibazo gituma ivyo bintu byose biba. Umwimbu udaduga ni kintu bita kuvyara birenze urugero. Abarundi umenga kazi bakora no kuvyara gusa. Ico kintu ni kibazo gikomeye cyane. Kandi abakuru barimwoga ani basigara inyuma kweri. Abakuru barimwo nibo bazi imbere. Igera abakuru bazo bataravyumva. Abanyamadini bakaza buhira. Ndabereke igihe urugero rwo kuduga k'ubutunzi dufate kwizo nzego meje kubabwira Banki Mondiale yaba nk'isi yose FMI BRB cyago cy'igihugu kijejwe ivy'ubutunzi ibiharuro INSB bavuga yuko guduga k'ubutunzi twari twiteze mu mwaka w'amafaranga turiko turasozera
byari ibice bibiri byari 2.8 kwijana 2.8%. Ni ukuvuga yuko muri ico gihe nyene ico twita pression demographique, ni ukuvuga ukungena abarundi bagwira byari kuri 3.1 kwijana. None mwe mwumva umwimbu ushoboka gute mu gihe ibyo kuvyara birenze? Sinzi namwebwe ngaho hari naho usanga naho nofatira kwa bavuye muri minentere no muri presidence hari usanga bamwe umwe wese afise abana 4 canke 5 canke 6. Twebwe rero duhere ngaha twigenzure, kuko ntidushobora kuduza ubutunzi bimeze gutyo, ntibishoboka. Urumva ni ibintu byumvikana, si biharuro birebire birinda kuza. Tuvyare ku rugero, tuvyare dushobora kurera, kuko ibi bintu biragoye ko abantu bavyumva, kubera tukiri muri ya migenzo ya kera ngo Imana ngo niyirera. Imana yaduhaye ngo tubukoreshe, wihenze tuzohava dusanga tugeze kure. Ico ni kintu cy'ikibazo mbona kitera ingorane. Ikindi kibazo gitera ikibazo, iyindi ngorane ni ikintu bita urugero rw'ubushomeri bw'abashomeri. Abashomeri bararenze mu kino gihugu, ku buryo no munsi biharuro bihari ku bantu bagiye mu ishuri, ibiharuro birenga 65 kwijana abantu batagira akazi. Murumva ko ivyo bintu bisiga ubwenge. Ikindi kibazo n'amadeni dufise uno munsi. Uburundi bufise amadeni ashika hafi imiliyaridi zishika ibihumbi 6, près de 6,000 miliyari. Ayo mafaranga murumva yuko arenze. Ayo mafaranga aja ku bintu vyo kunezerwa no guhimbarwa cyane cyane ku bantu batwara. Ugiye kuraba amafaranga twitwa ko twinjiza, usanga ayo mafaranga ari amafaranga make cyane, ku buryo usanga ibintu bigenda muri bya bintu byo kugwiza umwimbu, la croissance de l'économie. Usanga amafaranga ava muri Ober ari hafi miliyaridi ibihumbi 2. Ugaca ugiye kuraba icyo bita les dépenses courantes, uca usanga ari nkayo nyene. None mwe mwumva twoshobora kuduza ubutunzi gute? Ugaca usanga amafaranga tujana mu byo kuduza ubutunzi ari amafaranga amwe yabadufasha kugira ngo atangwe, batanga amakondisiyo vy'intwari bereye Burundi butarapfa bushitseko. Hanyuma nibi vy'amadeni bimwe twita refinancement de déficit, aya ni yacagenda kugiye mu vy'iterambere. Murumva ko ivyo bintu bidashoboka, ntibishoboka ko igihugu gishobora gutera imbere. Arico gituma twebwe tubona ko ibintu biguma bimanuka mu bijanye n'ubutunzi, bigaca bisongwa rero n'ibintu bita igiturire cyananiranye. Igiturire no munsi umengo ni mode de vie n'ubuzima bw'abanyagihugu, cyane abantu bari mu nzego. N'ibintu biboneka, n'ibintu biboneka twese tubonesha amaso. Ariko rero naho ibintu bimeze gutyo, turafise ivyizigiro. Hariho ivy'umukuru w'igihugu yavuze afatiye kuri vya bindi vyivugo navuga. Yaravuze yuko agiye gushiraho ico twokwita imbono y'ukugena Burundi buzoba bwifashe mu mwaka wa 2040, ko cyo bari igihugu giteye imbere. Mu mwaka wa 2050 cyo bari mu mwaka wa 2040 cyo bari igihugu cyo kiraja mu iterambere pays emergent. Mu mwaka wa 2060 kizoba ari igihugu giteye imbere. Iyo ni intuze nziza, ni slogan nziza, ni civugo ciza, ni gitabo twibaza ko twese kiduha ivyizigiro. Baca bashiraho igitabo citwa plan de développement révisé, ico naco caragiyeho. Baca bashiraho ikintu bita budget programme, hanyuma baca bashiraho na politique de digitalisation, no kuvuga gukoresha ama service ama service ya leta ko boyashira mu buhinga bwa none. Ico naco ni ikintu ciza cyane. Ariko rero ivyo bintu nabo bimeze gutyo, mwashaka hariho niki navuze kijanye nuko amafaranga donc abadufasha ariko bariko batugira icizere yuko amafaranga yaje ku butegetsi twari ku mamiliyaridi 300 muri budget, ubu turi kuri hafi mu miliyaridi 900. Ivyo ni ibintu biduha icizigiro. Ariko mwibi byose twebwe tubona nkuko nabivuze, ibi vyizigiro dufise twobiha amanota,
kugira ngo twumve yuko twoshobora gutera imbere. Amanota twotanga ni 50%. Twiyumviriye gutanga 49. Perezida Fuma 49 kwero ya. Tuvuga ati reka tumuhe 50 kubera ibi bintu yakoze. Ni mu vy'ubutunzi ndabivuze neza, abandi nabo bazovuga mu bindi n'imibano. Aya 50 rero nizi nibivyivugo nibi bitabo tito ko vyagiyeho. Kuko twarabigize mu ruhara bimwe bimwe. Kandi turabona ko bifise ivyizigiro. Mugabo kugira ngo ibi bitabo bije mu ngiro ni imyaka ine murumva yuko asigaje imyaka 3. Yemwe turacari kuri. Mwibe vyizigiro rero birafise ibintu no kwita ico sindibonera ubwo le préalable. Ibintu ngombwa kugira ngo ibi vyizigiro bije mu ngiro. Ibi bintu ngombwa leta uno munsi tabikoreyeko ntibishoboka ko niyi ibi bintu vy'ibitabo bizoshobora biguma ari ivyivugo hanyuma nitugere dutera intambwe na gato.